Pyramid TV, we are on time. Yes guys, yes abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 257 ndi wa musore wanyu Mr Black. I am back again in the game guys. Nari maze imisi itari mike cyane noje nekereje ndiko ndiweza ino industry ukuntu iriko irigenza, ukuntu ibintu byo muri ino industry biriko birakogwa. Guys, I am back again. Mr Black ni wa musore wanyu wa wundi nyene yama abashikiriza za exclusive ziriko ziratrendinga, exclusive zindani, exclusive ziriko ziravugwa z'abaririmbyi b'abarundi. Guys, abafana banje, abafana bacu, abafana b'umuziki ndundi, ndabaramukije aho muri hose. Mugira amahoro mu miryango yanyu, mu kazi kanyu, mu bintu byanyu byose musanzwe muri ko murakora muri no mwanya nyene. Guys, ndagarutse kandi ku yindi churu. Guys, kumana nanje kiri tugize fast aho hefu gira subscribe kuko ndabafiti igi surprise, ngarukanye serious surprise imwe y'ubugesera, energy imwe idasanzwe. Guys, uno munsi ndabafitiye showbiz. Hey, gira faster manuka aho hasi ugire subscribe, gira like, udusigire na comment yawe wejeje kumva kino kiganiro. Guys, nkuko mubibona hano kuri zo screen zanyu. Guys, bigiye kuba fire hano mu Burundi. Guys, ni indirimbo zibiri zirindiranywe igishika. Guys, ni nyuma y'indirimbo nyinshi cyane muno ndwi zashoboye gusohoka, indirimbo z'abaririmbyi benshi, ama featuring, indirimbo z'abaririmbyi hano bashoboye cyane. Ndazi benshi murazibonye kandi benshi murazi indirimbo zashoboye gusohoka kandi ziryoshye cyane. Guys, ariko ndababwiye ati zino ndirimbo zibiri zozo zigiye gusohoka Numero. Guys, gumana nanje, gumana natwe, gumana na Pyramid TV 257 zoko tubashikiriza ama exclusive ziriko ziratrendinga zindani ahandi mudashobora kuronka. Guys, aho nyene ni mutsama kizikeza w'umuziki ndundi Big Farious agiye kurekura indirimbo yiwe izwi ku izina rya Ndabizi. Guys, ariko arayikorera amasanamu, ari muri tournage vuba cyane, vuba Big Fizzo agiye kuyishyira ahabona indirimbo yiwe shasha izwi ku izina rya Ndabizi. Ni indirimbo irindiranywe n'abafana b'umuziki wa East Africa, ushizemo n'abafana b'abarundi, abanyarwanda, abakenya n'abatanzania. Guys, indirimbo ya mbere irindiranywe n'igishika ni Big Fizzo Ndabizi. Guys, ari yindi yoyo yitwa Inzoga ni Baby ni Double J featuring Kirikou na Melodie. Guys, ni indirimbo ya kabiri irindiranywe igishika hano mu Burundi. Guys, ni indirimbo iri international, ni featuring abarundi, featuring abanyarwanda. Guys, muno minsi ndibaza muri ko murabibona abaririmbyi b'abarundi bariko barajabuka, abaririmbyi b'abarundi bariko barajabuka imbibe baja nyene mu mahanga kuja kuraura ubwenge, nkuko nyene mu ndirimbo nyinshi musanzwe muziziza Alvin Smith n'abandi benshi tutashoboye kuvuga hano, baguma bajabuka baja gukora ama featuring kandi ni ibintu byiza cyane. Guys, ino ndirimbo yoyo igiye kuba hit song yo muri East Africa. Inzoga ni Baby, ingufu za Zabo, Kirikou na Melodie icyamamare. Guys, muramuzi, ni indirimbo yabo igiye gushigwa ahabona vuba cyane yitwa Inzoga ni Baby. Guys, izo ndirimbo zibiri ni indirimbo zizovugisha abaririmbyi benshi, abafana benshi, kuko ni indirimbo zirindiranywe igishika. Guys, nimba uri umufana w'umuziki ndundi, umufana ukunda umuziki, guys, kiri tuvuze manuka hefu muri comment na wewe ntugende atacuvuze. Ni Big Fizzo
Double J, Kirikou, Prince Melodie. This is week bagiye kurekura indirimbo zabo zishasha guys, bagiye kuhaturira ahire rimwe guys. Manuka hefu muri comment udusigire comment yawe, nawe nk'umufana w'umuziki ndundi umufana akunda umuziki wo muri East Africa, gira uco uvuza hefu muri comment guys. Hama ntiwibagire kudusigira subscribe yawe, tuzokome tubashikiriza ama exclusive ariko ara trending hano muri industry yacu guys. Turabakunda gose abafana bacu, turabakunda cyane guys.